yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Imana ishimwe cyane. Rero dutangure. Hari abakristo benshi bahora biyumvira ibintu biri hagati y'igitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya cya Maraki, ni kuvuga igice cya 4 ku murongo wa 6, biyita imyaka y'agacerere. Ni kuvuga ni imyaka y'agacerere kubera ko usomye mu gitabo cya Makabe, abasanzwe bakoresha iyi Bibiliya y'iwacu dufise ibitabo bingahe? 66. Mugabo hari izindi Bibiliya zifise ibitabo 84. Muri izo zindi Bibiliya barongeramwo ibindi bitabo byanditswe muri iki gihe twita igihe cy'agacerere. Usomye rero igitabo cya Makabe arabivugamwo kenshi cyane yuko ico gihe ijwi ry'ubuhanuzi ryari ryacecetse, abantu bari bacumva ijwi ry'Imana. Rero abaporoti bavuze bati ibintu byose byanditswe muri ivyo bice ntidukwiye kubifata nk'ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya itubwira ko mpwemu y'Imana atari ko arakorana n'abantu. Bacavuga bati ivyo bintu rero ntitwobita, turabishira ku ruhande, tubifate nk'uko igitabo Tedi yanditse kirashobora kudufasha mu bitandukanye ashatse kutwigisha. Tubifata nk'ibitabo bishobora gufasha umukristo kugira amenye ibyabaye no kugira amenye ibitandukanye. Mugabo ntitubifata nk'uko ari byahumetswe n'Imana, nk'uko twovuga nti iri ni jambo ry'Imana tugasha dushira kwa kaburungu nk'uko ibindi bitabo tubibona. Rero abaporoti niko babifashe, baca bavyita les livres deutérocanoniques canke apocryphe. Rero ivyo bitabo mu mabibiliya amwe barabishiramwo, mugabo ntitukwiye kubifatira ko kugira dufonde ukwizera kwacu. Rero muri ico gitabo cya Makabe kiri muri ivyo nico kitubwira neza yuko ico gihe ijwi ry'Uhoraho bitari kivuga, mpemu w'Imana atarakivuga. Rero abaporoti baci babikuramwo, ariko abakatolika barasubiriye barabigarukana mu mwaka wa 546 barasubiriye barabigarukana babishira muri Bibiliya zabo. Nico gituma abahora bagenda muri Eklezia Katolika bariko baravuga ngo ivyo dusoma mu gitabo cy'ubwitonzi biri ngaho. Reka rero tubandanye. Ico gitabo nariko ndavuga cya Makabe nico kiduha idonido canke ibyabaye muri ico gihe. Aboshobora kugisoma bogisoma ni bitabo bibiri, hariho Makabe cya mbere na Makabe cya kabiri, nico kiduha idonido y'ibyabaye. Ariko tugaruke gatoya, tugarutse turabona ingene Abisirayeli batwawe nk'inyagano, batwawe n'umwami wa hehe, umwami w'i Babuloni. Araza kubatwara kubwo kugarariza Imana. Bibiliya itubwira yuko ngo Imana ngo niyo yagabuye Abisirayeli ngo mu maboko ngo y'abi Babuloni, ngo baranyaga ngo ibintu byose byo mu nzu y'Imana, ngo bagenda batwaye n'abantu bo mu miryango y'ubwami. Aho harimwo ba Ezekiyeli n'abandi babatwara mu kinyago. Mu kinyago baraza kumarayo imyaka 70, hama ubwami bw'i Babuloni bugateba bugakugwaho n'ubundi bwami bw'abande bw'abaperesi, abamedi n'abaperesi buraza kuza. Hama umwami yitwa Kuro agiye ku ngoma acaza wewe adafise umutima nk'uyo, avuga ati abantu bose nibahabwe umwidegemvyo gusenga Imana yabo uko bayumva. Niho rero tusha tubona bamwe batangura kuduga gusanura ingoro y'Imana, ba Zerubabeli n'abandi, hama ba Ezira bagakurikira, ba Nehemiya bagakurikira. Bamaze rero kuza baraza gusanura iyo ngoro. Mu gusomya igitabo cya Hagayi uraza kubona ko iyo ngoro basanuye itari ifise ubwiza nk'ingoro ya mbere ya yindi bari basambuye. Rero ivyo bimaze kuba, haraza kuba imyaka Abisirayeli baza kugira stabilité économique politique, bagatera imbere. Mugabo kandi abantu ntibaza kubandanya baza i Yerusalemu bose, hariho abaza kuryoherwa n'ubuzima bwo mu kinyago, bagaca baguma bashwiragiye mu bice bitandukanye. Ico gihe rero kubera ko muri ico gihe ingoro Yerusalemu yari yasenyutse, bagiye mu bihe bitandukanye, abaherezi bari bahunze n'abandi bose, haza kuza harimo umutima wo kushishikara kwiga ibyagezwe by'Imana no gutahura icyo Imana ivuga. Muri ico gihe rero kubera batagifise uburenganzira bwo kuja i Yerusalemu muri ya ngoro, Imana
yari yababwiye ko bubaka hama bakaza barayibonaniramwo baca batanguza systeme y'amasinagogi. Isinagogi nakazu baza kugira ko gusengeramwo k'abantu hagati y'abantu 10 kuduga gushika ku 200. Sinagogi yajamwo bakeya, mugabo yari ifise intumbero yuko bigishirizwamwo ibyagezwe n'ibyabavugishwa n'Imana. Rero amasinagogi baza kuyatangura bakiri mu kinyago, mugabo n'abahungutse baraza gushishikara, abadashoboye kuja i Yerusalemu bace babandanya b'implanta amasinagogi ahatandukanye. Ico gihe baraza kugira stabilité économique na politique, kuko baza kumara iyindi myaka itari mikeya batariko barategwa atamwansi n'umwe abagirira nabi. Nico gihe rero dusha tuza mu gihe cya Maraki bijajaye, horizon yabaye routine. Ni kuvuga iki? Bari bazi ko ibimazi bategezwa kubitanga, mugabo uza gusanga bavuga bati ntaco twebwe tuza kugira umugenzo, bimaze turabitanga naho kibi gipfuye ijisho n'ibipfuye amatwi byose turabijana. Hama abaherezi bari bajejwe gusuzuma ko ibimazi bimeze neza, ntibari bagikora ibango ryabo. Hama ikigira gatatu, abaherezi bari batunzwe n'ivyo abantu bazana ku rusengero, ntibari bakibironka kubera ko umutima w'abantu b'Imana wari uri hasi. Rero Maraki aza kurangiza igitabo ciwe ahamagarira abantu kugaruka ku Mana, abahamagarira kugaruka ku Mana mu buryo bwose. Hariho amajambo akomeye akoresha mu gice cya kabiri avuga ati mbega harabuze n'umuntu n'umwe yo kugara urusengero rwanje kugira mu bureke kuguma mukoreramwe ibintu biteye isoni. Umva hari ibintu bibi biriko birakogwa. Rero ico gihe abaperesi nibo batwara iyo liberté bari bayitanze, baraza gukugwaho mu gihe cy'umwaka wa 330 bagasubirirwa n'abagiriki n'intwaro y'abagiriki. Abagiriki baza kuba barongowe n'umwami w'abami yitwa Alexandre le Grand. Usomye cya gitabo nababwira cya Makabe, bavuga bati guhera muri chapitre ya mbere bavuga yuko uwo Alexandre le Grand aza gutera akafata Palestine. Ijambo bakoresheje bavuga ngo jusqu'au bout du monde, ni kuvuga isi yose araza kwigarurira mu myaka 12 gusa. Yaramaze gushika muri ende za Pakistani hose yahigaruriye. Mugabo uyu Alexandre le Grand aza gupfa amaze imyaka 33 gusa, yapfuye akiri muto. Mugabo imyaka yose yamaze akuye abaperesi kwari yo gufata ubwami niki. Hama kandi yari afise intumbero yuko ahafashe hose aca abempoza, akabempoza ururimi rw'ikigiriki. Abantu bose baca bategerezwa kuvuga ururimi rw'ikigiriki, harimwo abantu baza kwigisha ikigiriki. Rero uwo Alexandre le Grand yava ahantu bita Macedoine, aca agenda gushingira cyane cyane muri Egypt, niho aza kugira ikirindiro ciwe. Abize ivya histoire muri ibuka ya bya bibliothèque d'Alexandre, irimwe ibitabo byose bya bindi byose byo muri antiquité byose baca babizana. Araza kugira civilisation irenze mu buryo bwa filosofi, mu buryo bwa bijya byose twiga bya ba Pythagore, bya ba Poussée d'Archimède, ibitabo byabo byose akazana ngaho. Rero amaze gupfa, ni kuvuga yuko ubwami bwiwe bwaciye bugabugwa mu bice 4, hama buca butwagwa n'abagenerale 2. Hariho igipande kimwe cyari kigizwe na Macedoine na Grèce hamwe yaba, kindi gice cyari kigizwe na Tars, ikindi gice cyari kigizwe na Syrie na Babylone, kuko umva Babylone yari yamaze kubanesha. Hama ikindi gice cyari kigizwe na Egypt. Rero iki gice, ibi bice bitatu vya mbere vya Macedoine na Grèce na Tars hamwe na Syrie na Babylone biza gutwagwa n'umugenerale yararongowe na Siracide. Iyi ni parti yo muri Syria. Hama iki gice ca Egypt arico cyaciye gitwara Palestine, ariho Abisirayeli bari inkuru yacu turiko turavugamwo, giza gutwagwa n'abanyegiputa, nibo baza guca batwara ico gihugu bitwa ba Ptolemy. Nibaza ko abize histoire mu bibuka aribo baza kuvamwo abantu bakomeye nabone baza kugira ibintu bidasanzwe mw'isi. Rero abo ba Ptolemy baraza gutwara Isirayeli imyaka itari mikeya, hama yabaye nk'amasiyekle 3. Mugabo ico gihe cyose bariko baratwara, uza gusanga bagumye bagwiza ibibi n'ibintu bibi bakorera Abisirayeli. Ibi ni kugira mwumve ibi bintu utabitahuye ntuza gutahura igituma Abisirayeli bagumye biteza umucunguzi, kuko ibihe byabo byose baza kumara muri terre promise iza kuba ari succession y'ibintu bibi baguma bakorerwa. Rero baguma biteze, bari baguma basoma mu isezerano rya kera ko hazoza umucunguzi. Rero ibi bintu birakenewe ko tubitahura, kuko nivyo biza kuduha igicapu
cy'umucunguzi abisirayeli bari bakeneye. Rero aba bantu abatoremi baraza bagirira nabi bakagwiza ibibi byinshi bagiye babakorera. Hama mu mwaka w'175 gushika mu mwaka w'164 imbere ya Yesu hariho uwundi mushefu wo Musiraside yitwa Antiochus. Uwo rero araza kuza nawe akagaba ibitero muri Palestine, hama agaca yinjira agaca afata abayuda bose agaca abasaba ubwo nyene yuko bose bakora imico n'imigenzo y'abagiriki. Utabikoze arahanwa. Hama ikigira kabiri aca bempoza yuko baza gusenga ibigirwamana, batashobora kubandanya basenga ya mana yabo. Ni kuvuga iki? Ikintu ca mbere yaciye ababuza gusubira gutanga ibimazi muri temple canke mu ngoro y'Imana. Ico kintu araza kukibabuza. Hama ikigira kabiri aza guca aturira ivyanditswe byose, ya mizingo yose y'ibitabo byose araza guturira. Hama ikigira gatatu aca atanga itegeko akavuga nti umuntu tuzosubira kubona akevye umwana wiwe. Ikigira kane aca babuza ko bubahiriza isabato. Isabato rero ku Bisirayeli cyari ikintu gikomeye cyane. Bati umuntu tuzobona ariko arubahiriza isabato azohanwa. Icya gatanu acabe obrija kurya ibizira byose. Ibyo batahora barya yarabizi, aca babwira nti ibizira byose kuva ubu mutangura kubijya. Uwo nzofata atari ko arabijya aziyicwa. Rero ikibabaje bavuga ko mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'167 yaciye yinjira muri temple, hama aca yubakirayo ikigirwamana cy'Imana bita Zeus, yari Imana le Seigneur des cieux. Hama atangura gutangira ibimazi vyiwe bibujijwe n'ijambo ry'Imana. Rero ngaha hariho abantu b'Imana bashowe kuresista, baravuga ati twebwe ibijyo nkavyo twemeye. Mugabo abo bantu ngo bahimbagurwamwo ibice, abandi bagaturirwa, bakandi bagatererwa mu byobo by'intambwe, ibintu byinshi bibi. Uwanditse igitabo cy'Abaheburayo yavuga ngo bayerera mu bugaragwa, bamwe batabwa mu masenga, abandi batabwa mu byobo by'intambwe. Ugiye urakurikirana Bibiliya ariko avuga aba bantu, kuko mu isezerano rya Kera muri ibyo bitabo twe dufise ntaho dufise abantu bagiriwe gutyo. Muga muri iki gihe niho tubona abantu bagirirwa gutyo. Rero ugana yanditse igitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11 ariko avuga abahizi mu kwizera, cyavuga ngo abo bantu ngo babone ngo ikirenge y'ibyo ngo isi ntiba yari babereye kubamwe. Hariho abashoye kuresista baravuga bati ibyo ntibikunda. Mugabo kandi hariho benshi baciye bisumeta barata Imana. Rero cya gitabo nababwira cya Makabe gica kitubwira revolte iza gutangura, urugendo rwo kwibohoza, urugendo rwa independence ruza gutangura, rutangujwe n'umugabo yitwa Matatiyasi. Matatiyasi araza kuza yari umuherezi mukuru. Uwo Matatiyasi aza gufata icegera cy'umwami n'umukuru w'abasirikare ariko araboshya ababuza gutanga ibimazi vy'Imana, akamuhimbaguramwo ibipanda akamwica n'amaboko yiwe. Hama gaca atanguza revolte yo kwanka ivyo bintu. Hama umva ruca ruba urugamba. Ikiza kuba nuko haza guca hatangura urugamba rwo kwibohoza, abana ba Isirayeli bagatangura gukebwa ku nguvu. Matatiyasi yaragenda akaraba ngaha mufise bangahe, mwarabakevye, agaca bakeba. Hama nuko kubakeba ku nguvu urumva byaca bivyura ishavu rya baba generale batashaka ko Abisirayeli babandanya basenga Imana yabo. Hama Matatiyasi araza gupfa inyuma y'umwaka umwe, mu mwaka w'166. Hama abahungu biwe batatu nibo bita aba Makabe, nibo baza guca babandanya ubwo rugamba rwo kwibohoza. Hariho bita Judas Makabe aza gukora mu mwaka w'166 gushika 161. Hama hagakurikira uwo bita Jonathan aza kumusubirira kabandanya mu mwaka w'161 akashikana mu mwaka w'143. Hama uwo bita Simon Makabe nawe akamusubirira akabandanya mu mwaka w'143 gushika mu mwaka w'135. Rero uyu Judas Makabe igihe ariko ararongora ubwo rugamba rwo kwibohoza, niho mu mwaka w'164 aza kugarukana temple mu maboko y'Abisirayeli,
akayibohoza. Hama mwo mwaka nyene baza guca bagaruka bakaririmba bakanezerwa, bimaze bigasubira gutangwa, bagasa n'abaronse independence. Mugabo ugo rugamba ruraza kubandanya, umuhungu we Jonathan araza kubandanya n'umuhungu wiwe yitwa Simoni Makabe bararubandanya. Hama mu mwaka wa 63 imbere ya Yesu, Yerusalemu naho haraza gutegwa n'umugenerale wo muri Egiputa yitwa Pompe, araza kwinjira ahera mu rusengero, hama agaca yicirayo abaherezi bariko baratanga ibimazi. Kuva ubwo Iyudaya hose haca hacika ahaganzwa n'abaroma. Ico gihe abo baroma baza kuza bakuyeho ya ntwaro imwe twabona y'abagiriki. Hama muri ico gihe mu mwaka wa 40 imbere ya Yesu, inama nkenguza amateka canke sena y'Iroma niho iza guca inoma Herodi nk'umwami w'abayuda. Herodi rero yaramunomye kubera iki? Herodi ntiyari umuyuda, yari umunyedomu, mugabo yari dohorije juive, kubera muribuka ko uwemeye gukebwa arashobora kwifatanya n'abayuda, yari horije juive. Rero ico gihe abaroma bariko baratera Palestine, Herodi yari mu prefet militaire yarabafasha kugira izo konkete. Rero batsinze baza guca bamunoma bamugire umwami w'abayuda. Muca mwumva rero situation umuntu banomye gutyo kubera afashije ababaganza, Abisirayeli ntibashobora kwisumeta kuri iyo ntwaro yiwe. Hama mu mwaka wa 37 imbere ya Yesu, Herodi acagenda kwibera i Yerusalemu, hama agaca yica umwami wa nyuma wo muri famiye y'abamakabe yitwa Antigone, araza kumwica n'amaboko yiwe yose, hama agaca afata ubutegetsi. Rero Herodi amaze gushikira ubutegetsi, hariho ico aza gukora kubera yabona ko Abisirayeli canke abayuda batamwemera, niwe aza guca asubira kubakira ingoro. Aravuga ati ico tuma abayuda banyemera nuko ndabubakira ingoro. Iyo ngoro rero iza guca itangura kubakwa mwaka wa 19 imbere ya Yesu Kristo, iza kubakwa na Herodi. Muca mwumva ko ingoro Yesu yahasanze yari igira kangahe? Gatatu. Hariyo Salomo yari yubatse iraza gusenyugwa n'abi Babuloni, hama hariho igira kabiri iza gusenyugwa mu gihe ca Antiochus, hama hariho igira gatatu iyo Herodi yubatse niyo Yesu yahasanze. Rero Yesu aza kuvuka, Herodi ariwe ari umwami w'Abisirayeli. Mugabo kandi Herodi nubwo ari umwami w'Abisirayeli, aca nawe aza kugerageza gushiraho abo yita abaherezi bakuru bahwanye n'ivyo ashaka, badahwanye n'idini y'Abisirayeli. Rero ico gihe niho amasinagogi aza guca abandanya akwiragira hose. Hariho abaza kubandanya banka kwisumeta ku ntwaro ya Herodi, niho uza kubona ngira ivyo turaza kubishikira nitwashika mu Évangiles. Hariho byinshi biza kuba kubera Abisirayeli badashaka Herodi. Mugabo reka tugaruke ku ma groupe politique canke kuvyiyumviro ku makurado pense aza kuba muri ino periode twavuze ya INTER-TESTAMENTAIRE. Ni kuvuga yuko hariho ama groupe, hariho abo bita les pieux, abantu bavuga nti twebwe turi abitandukanije. Iki gihe cyose Abisirayeli bariko baca mu bihe bitoroshe, hariho abantu bavuga bati twebwe ntituzigera twemera kuvuga ikigiriki, tuzoguma turi abayuda tuvuga ururimi w'ikiyuda. Rero abo bantu bavuga bati twebwe ikintu cyose kijanye civilisation yose ijanye n'abagiriki, ivyo batwempoza byose turavyanse. Abo nibo bahavuye babavamwo Abafarisayo. Abafarisayo nabo nabantu biyumvira yuko aribo Israeli. Hama hagacaza abantu bavuye muri French mu Bufaransa bw'ubu, babaye mu ishamba bakaza bagatera bakirukana abantu bose, bagaca bashinga ko atavyo kwiga. Hacahera imyaka indwi ata muntu numwe ariko ariga, bivuye kuri iki kintu cino civilisation. Mugabo saho turi iki kintu rero cikigiriki kimaze kwinjira, haraza kuba n'uguca bahindura Bibiliya bayikura mu gihe burayo bakayishira mu kigiriki. Version ya mbere yitwa ngo iki? Version Septante, ni version iza kugirwa n'incabwenge aba Eridi 70, baraza kuja hamwe bakagira iyo version bakayiduha iri mu kigiriki ivuye mu gihe burayo. Hama ivyo nivyo twovuga ko mugabo iki kigiriki kiraza gusasira ubutumwa bwiza muri Nouveau Testament, ku buryo byari byoroshe ko ivyete vya Paulo bandika bica bisirikira mu mahanga yose, abantu bagaca babimenya. Ico twobona rero nuko Imana irakoresha ama systeme yose. Ibi byarasasiye Nouveau Testament kugira ubutumwa buce bugwira, kuko urumva abantu bose baza bari deja bazi ikigiriki. Hama indi influence iza kuba ni influence y'Abaroma. Abaroma nabo bamaze gufata igihugu bace bazana umutekano
haraba ubwigenge no gutembera no kugira urudandazwa rutandukanye. Umuntu yarava Korinto akagenda i Roma atakibazo, umutekano bakamucungira. Ikindi kintu abaroma baza kugira, baraza kubaka amabarabara yose bakayubaka, ayenda no mu bwato, kandi bagaca bashyiraho n'abasoda b'abaroma bacunga umutekano, commerce ikagenda neza, ku buryo mu mwanya abantu bose iyo bava bakagera warashobora gushika i Roma. Niho haciye hava ya expression touche meme na Roma, iyo uburi hose nta kibazo. Ibyo rero nabyo biraza gufasha ku buryo Paulo n'abandi bantu bose ubutumwa bwo muri Nouveau Testament biraza gufasha gutembera hose, kuko abaroma bavuga bati twebwe nitwe dutwara, ntihagire umuntu azotwononera umutekano, abantu bose mu bacungerera umutekano. Ivyo nivyo byaca bituma ba Paulo batembera hose atama passport babatse bakagenda bakavuga ubutumwa. Murumva ko Imana bamwe bose yagenda irabakoresha kugira bishigikire ubutumwa bwiza. Rero tuza gushika muri Nouveau Testament hariko hatwara abaroma, mu Bisirayeli hari Herode nk'umwami wabo, hama umwami w'abami w'ico gihe yatwara yitwa Kaisari canke Cesar, mugabo ryari izina nk'uko bavuga ngo abatare n'abezi, n'abandi bose baguma bitwa ba Kaisari. Rero ni ivi tuza gusangaho rero Kaisari Auguste aza guca atangaza rwa rusasuma, abantu bose bagende kwisasumisha. Reka rero tubandanye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Nimba umuntu akubwisha intahe mu ijambo rimwe, icyo ushobora kuvuga ni Yesu. Yesu ni ntahe yacu ikwiye. Nimba ari ijambo rimwe baguhaye, uvuga Yesu. Nimba ari amajambo abiri, ni ndashima Yesu. Nimba ari amajambo atatu, ndashima Yesu kuko yancunguye. Ivyo wovuga byose Yesu atarimwo ntibikunda. Ubutumwa bwiza rero ni iki? Ni Yesu. Rero ibi dufise mu buryo bwanditse n'ibitabo canke n'inahasyo, n'inkuru zivuga ubuzima bwa Yesu, icari nico yakoze, nta kindi. Ubutumwa bwiza buvuga ubwa mbere Yesu, hama icari nico yakoze. Uko twobivuga kose ubutumwa bwiza biguma ari Yesu. Hama rero nkuko nariko ndabivuga, ubutumwa bwiza ni inkuru, cyo twovuga nahasyo ivuga ubuzima bwa Yesu. Rero kugira tubutahure nuko tubanza kumenya ko butanga iyo message. Ntushobora gutahura message utatahuye ukuntu butanga iyo message. Imbere yo gutahura what, we have to know how. Icyo tugiye kugira ni ingene buza kuduha iyo message. Mugabo imbere ko dushika ngaho nashaka twiyumvira, nabivuze yuko ni inkuru nahasyo ivuga ibya Yesu. None twokwemera gute, twokwizera gute ko ari ijambo ry'Imana? Byo abantu bavuze none byose ari ijambo ry'Imana. Hari ibintu bishika bitandatu byo dufasha kwemera canke kwizera ko ari ijambo ry'Imana, bufise autorité n'ijambo ry'Imana. Icambere nuko abanditse ubwo butumwa bwo bose bari abakristo, bahagendanye na Yesu, banywanye nawe, kandi twizera ko abakristo ari abantu bari honnête, apana biki gihe babesha, biteguye kuvuga ukuri. Kicishimikizo ababutwandikiye ko nabo bari banywanye na Kristo, dusha twizera ko ivyo batubwiye atakinyuma kirimo. Ikigira kabiri, aba bantu batwandikiye ubutumwa bwiza baratubwira ibintu by'amafuti yabo, ari jewe nawe we tutovuga. Nibuke ko igihe ubutumwa bwiza bwandikwa, Petero yarakiriho, yari umuntu figire ikomeye cyane, mugubona baguma badondagura amakosa yiwe. Biratandukanye na za ntahe zacu tuvugaho tureyisisa gusa. Ibi navyo vyotwereka kubera ko bavuga naho byabananiriye n'intege nke zabo, byo ushobora kutwemeza neza yuko batubwiye ukuri kose. Ikigira gatatu, ababutwandikiye baremera yuko arababanye na Yesu, bakamwibonera bakamukorakora, canke naho abandi nabo batubwiye ibyo bakuye ku bagendanye na Yesu bakamubona bababwiye. Hama icyakane, Yesu ubwiwe ariko arigisha, yigisha nk'umurabi, yigisha abadisiple. Tusha tugaruka muri systeme yo kwigisha yari ihari mu gihe cya Yesu. Ni kuvuga ko bobo mu kwigisha, umwana twebwe no munsi umwana uramujyana mu ishuri, kavuga ati genda kujanye mu ishuri uzokurikira ivyigwa ibi. Ngahoho yari kwigisha umuntu ku wundi. We waramujyana ukavuga ati mbonye Teddy niwe azoba umurabi w'umwana wanje. Ni kuvuga uwo mwana agajya caba umudisiple wa Teddy. Rero mu kuba umudisiple harimo n'ivyo amusaba ko afata mu mutwe, ku buryo iyo kirisisi yiwe kwiga iheze wasanga uwo mwana avuga nka Teddy, asa na Teddy neza. Harimo rero uburyo bwa memorization. Rero na Yesu ko yigishije kubura baguma bavuga nti rabi gisobanurwa mwigisha, yigisha muri iyo systeme nyene. Byumvikana ko ababigishwa
baborotse ibintu byinshi mu vyababo. Rero ivyo biratwereka neza yuko ivyo bavuze ari kuri kuzima. Icya gatanu, Imana yari inyuma y'ivyo bintu byose, kuko icyatumye irungika Yesu Kristo akaza akavuka ni kwari kugira ngo amenywe nabi igihe ciwe gusa, ariko kwari kugira ukurunganwe ruzoza rurakurikirana bose, inyigisho ziwe zigume zishinze imizi ku bantu bose bibihe byose. Rero hariho umugambi w'Imana yuko gushigikira ico gikorwa kugira ubutumwa bwiza budushikire atagikenewe na kimwe kitarimwe. Hama icanyuma, abanditse ubutumwa bwiza bari barongowe na Mpwemu Yera, kukaba nkako bari barasezeraniwe Mpwemu Yera ko ari we azoza akabafasha kuza arabibutsa vyose. Rero ivyo byose twobishingira ko kugira duce tuvuga nti ubutumwa bwiza ni jambo rizima dukwiye kwizera ko ari jambo rya Kristo. Reka rero turabe ibiri mu butumwa bwiza. Twamaze kubivuga ko buvuga Yesu Kristo atakindi kintu buvuga. Ubutumwa bwiza rero ni bune. Hariho ubutumwa bwiza butatu bita synoptique. Synoptique ni ubutumwa bwiza busa buvuga inkuru za Yesu zisa, ntizisa neza kuko uko umwe wese yandika naza kwandika mu buryo busa. Mugabo hariho inkuru ushobora gusanga muri Matayo, ugasanga na Mariko yarayivuzeko, ugaca usanga na Luka yarayivuzeko. Ubwo butumwa rero uko ari butatu nibwo twita synoptique, kubera buvuga inkuru zisa mu bijanye na Yesu. Mugabo nabwone hariho ivyo nkuko tuza kubibona uza gusanga bidasa. Ariko dushizemwe n'ubutumwa bwiza bwa Yohana, hariho ibintu nyamukuru abanditsi bose baza kugarukako. Nimba mwarasomye mwarabibonye, baraza kugaruka ku gikorwa ca Yohani umubatizi uko bose ari batatu, sivyo none? Hama bakaza kugaruka ugupfa no kubambwa no kuzuka kwa Yesu uko bose ari bane. Ico kintu barakigarukako bose. Mugabo uri kurasoma rero hariho ico nise ibibazo umuntu ashobora kwibaza ariko arasoma. Ikibazo ca mbere umuntu arashobora kwibaza ingene butonze. Hariho inkuru imwe uza gusanga Mariko ayiherako, mugaca usanga Luka ayiherezako. Ivyo rero ari umuntu akunda urutonde biramugora gose. Gaca wibaza nti mbega ibi bimeze gute? Igituma bimeze kurya, hariho uburyo bandika inkuru canke narration. Muri iki gihe aba banditsi batwandikiye ubutumwa, hari ibintu byari byemewe. Icya mbere byari byemewe yuko uri kurandika narration ushobora gukurikiza ibintu bivanye na importance ubiha. Kavuga nti ibi bintu nibaza ko biri important, ugaca ubishira mu gipande cyabyo. Rero aba bantu batwandikiye ubu butumwa busa, hariho inkuru umwe wese bivanye n'ingene n'abari kwarandikira avuga ati iki kintu kitegerezwa kumenyekana. Dufate Tede, numvise ko ari umuganga uriko wandikira abantu ibijyanye no gukaraba intoki, uriko ngaha mu gisagara, ico wogishira hehe canke ruguru, bivanye nabo uri kurandikira. Haravuga ati iki kintu ntegezwa kugishira imbere ku buryo utanguye gusoma agiherako. Rero hariho yerekana ingene ubu butumwa bwiza baza gutondesha inkuru bivanye nibi. Mariko 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6, na Luka kuva 4 kuva ku murongo wa 14 gushika 30 bivuga Yesu ingene asubiye mu ntara y'iwabo, ingene abiwabo baza kumwirukana bakamurogeta. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Yemye boshobota ntimutinye